byo byagenze gute Ihuriro TV ndimwo nonga ndimwo kuko Ihuriro TV nyene bivugwa wowe ugura ikintu cyo gishasha ukabwira manager nta ngorane bisigura mu Ihuriro TV wewe uri umukinyi asanzwe nk'abandi ariko uravuga ati jewe mu mugwi wanje je nanje ndakeneye kugira kandi kantu kiwanje nk'umugwi wanje nanje noze ndakurikirana mu gihe ndi mu Ihuriro TV nze ndakurikirana n'abandi yes ivyo nuko nyene bimeze kuko na Jojo rafise nuzenya yiwe chano yiwe na Famba rafise chano yiwe nkunze kukubona na Fanny Ravine wewe na Fanny Ravine apare yakazi nk'umukinyi ni wowe usanzwe umushigikira mu bikorwa by'iwiwe cyane turakorana ni partner ibikorwa byinshi tuba turi kumwe uretse n'ivya cinema turafise n'ibindi bintu dukorana apart from ya cinema ariko byose biza muri entertainment ahantu hagomba habere conference de prince ngomba ninjire ni ku kabare kiswe Zoom aho hagomba habere no conference ndazi tuza guhurirayo n'abantu benshi tuza kubona abantu benshi sana wahisemwe gutora itariki n'ukwezi vyo uburundi kuvaho bwikukiriye ni kubera iki none wahisemwe ico ciyumviro cyo kwita iryo zina uwo mugwi niko rero twaronse kwidegemvye twaronse gukora icyo dushaka twaronse umva kwikukira umva umwidegemvye we wacurahitamwo tuje mugwi wanje mushasha Estime twe tukuzi muri Ihuriro TV byo byagenze gute Ihuriro TV ndimwo nonga ndimwo kuko Ihuriro TV nyene bivugwa wowe ugura ikintu cyo gishasha ukabwira manager nta ngorane bisigura mu Ihuriro TV wewe uri umukinyi asanzwe nk'abandi ariko uravuga ati jewe mu mugwi wanje je nanje ndakeneye kugira kandi kantu kiwanje nk'umugwi wanje nanje noze ndakurikirana mu gihe ndi mu Ihuriro TV nze ndakurikirana n'abandi yes ivyo nuko nyene bimeze kuko na Jojo rafise nuzenya yiwe chano yiwe na Famba rafise chano yiwe byose nuko nanje ndavuga ati je Estime have none muri uwo mugwi kari mushasha ufise ibikorwa bimeze gute ho hari ibikorwa byo bavyinyegeje utarashira habona muri uno mugwi wawe ari cinema yitwa amaze gusohora yitwa ni Kuki amaze gusohoka coming soon izoca muri page ya 62 July films nabonye cyane uri kuraraba hanze bari umuntu wari utegereye oya n'abajournaliste ndiko ndamagara n'abashitsi biteka natumiye ba Fanny Ravine ba Libart ba Mutamajirari ba Rivera bose bari ngaho ejuru ushaka kuza kubaraba hama mukanya 16h top cha dutangura conference murakoze cyane Estime bandanye baraba je ndi kumwe na cameraman wanje ahanye turacagenda kimya abantu turaza kubavumbura benshi murumva ko Estime yavuze ati tijewe vraiment ndakeneye nanje kuzogira umugwi wanje nkagira umugwi nk'abandi nkuko mbona mu gihe mugabo nzoba ndiko ndakora ibikorwa mu Ihuriro ariko ndakeneye akandi kantu wanje nanje nokora kuze tubandanye tugenda kuko ngaha anye ndazi tuza kwakira abantu benshi cyane kuko ndabibona sinzi ko ngaha anye twobandanya tugenda abakonzi banyinshi media muri ko murabona abantu batumiwe muri runo rubanza n'abantu benshi cyane abantu benshi baberewe bameze bien ça bameze bien abantu benshi salama aba uko bien Libart unakazi nize neza ni sawa yego je nanje ndashima ikindi ntare Jesus Kamero nkaba nkorera ikinyamakuru INYISHU media nanje nkaba nashitse hano muri kino kibanza namwe mwashitsemo wiyumva gute Libart uri ngaha anyaje gushigikira mugenzawe impano ni zimwe meze neza sinoreka kwishimira kuba naje supportinga gufata mu mugongo umuvandimwe ndanezerewe cyane nanje nashitse ngaha anye ndabona Libart nurutse taxi ngaho ndavuga ati Libart sinogenda nanje ntamuganirije kuko numwe mu bantu ntabwo mbashe kuyaga nawe numwe mu bantu nakuri nkunze kubona ariko sinaye nkunze kuyaga nawe Libart nayifise ikibazo kivuga uko nkunze kukubona mu mafilme kenshi utera ibintu vy'ikarate ubusanzwe waraciye mu mashuri yiga karate sindi umuhinga ariko nivyo nakuriyemwo nabikuriyemwo ahubwo warabikuriyemwo uragira urafise sentire bien sûr
bien sûr niwo bikora imyaka yose ngo be nta grade ufise zirahari. nimba atari banga washobora kutubarira sentire yiwawe ni rouge ni noir ni vert ni noir deuxième dan. deuxième dan nka twiga abantu tutizi karate ako kantu karatu gora gutahura so Libart nkunze kukubona na Fanny Ravine wewe na Fanny Ravine apare yakazi nk'umukinyi ni wowe usanzwe umushigikira mu bikorwa by'iwiwe cyane. turakorana ni partner ibikorwa byinshi tuba turi kumwe uretse n'ivya cinema turafise n'ibindi bintu dukorana apart from ya cinema ariko byose biza muri entertainment. Biza muri entertainment ubu usanzwe uri manager wiwe mu ruhande rumwe mu rundi ruhande donc twe bifise ukuntu byorganije hariho ivyo njejwe ari jewe mvuga ijambo rya nyuma muri 3 fa bitewe n'ubwo ruhande hariho n'urundi ruhande nago atari gender managinga ni kuvuga ngo ndi half manager yeah. half manager so ndakubonye kandi mu cinema yanditswe na Amede ishusho y'umuntu uratowe nk'umukinyi yoja gukina mu bandi we na Amede mwamusanzwe nawe nyene mufitaniye ubucuti kuvyerekeranye n'ibi by'amasinema kuri iyo filme na comment yagize casting arampopoza un rôle ndayencarna ndayikora c'était ça en fait ibisigaye jewe uwari we wese yashoboye gukorana igikorwa turetse na Amede mbona ari igikorwa ciza I'm there I do it. Ariko inyuma y'ibyo onye mfise amakuru avuga yuko Libart kuva muri Truafa bafise umuriro hagati y'uwanyu no kwa Mutama nani Abeli Nduwayo hari ibintu byaba bitagenda neza hagati y'uwanyu. Nta kimwe kitagenda neza byose bimeze neza ibyo bintu byaraheze uraca bifise mu mutwe byaraheze so nyumva atari banga none ibyo bintu byaheze byari byatanguye gute izo nzari inkuru zaheze n'ubundi ntibyigeze bibaho ni inkuru zaje abanyamakuru munafise ukuntu mukireye inkuru mukanakiriya n'ibibazo bidahari ivyo rero byaraciye kuri réseaux sociaux byaragiye sinshaka ko dusubira kwandika ivyo bintu kuri réseaux sociaux non ni ça date de longtemps ni ibintu byashize yamwe muri Truafa ubu mwamufise ibikorwa bishasha canke ibikorwa byanyu byo byarahagaze kuri rya filme shasha nabonye mperuka kubona Fanny aryamye agwaye yo bari filme canke n'ivyandi by'iwanyu mu creya mukarungika gafoto oya navyo ducrea yari karamamaza produit yitwa kandi ko hariyo company y'amazi yitwa kandi to brandinze hama ibikorwa byacu twe nta munsi n'umwe tutadufise ibikorwa birenga 2 muri uwo mwanya umwe ahubwo nce nsanga utadukurikirana nk'ubu twitegeke already hari umufakazi already hari insoro already hari Burundi Film Academy already hari everything byose kabisa birahari. Uvuze insoro hari ukuntu nabonye utera imigeri ibiri mu kirere ujya ari wewe canke ni montage bya je ndabatinya sana abantu bakina amafilme ariko urutora twibaza ko ari ama montage hamwe natera imigeri ibiri ahubwo ntera 3 hari double kick and triple kick ndiko ndiga gutera 4 nuzo bishobora ko mu Burundi dusanzwe dufise imigani yacu ya kera ngo nta muntu atera imigeri ibiri ngo bikunde ubundi yagice udashoboye ntibisobanura ko gidashoboka ni wowe utabugishoboye ariko abari abandi babishoboye na jewe naco gituma nemera ko ari abandi bashoboye ibindi birenze ivyo urabizi umaze kuraba amafilme menshi. So ndagushimire cyane Mutama Libart n'ikindi gihe basinzo gutumira tubashe kuyaga byinshi so bakoze yanyisha media umuntu narishatse kuyaga nawe ibindi navyo tugomba tubandanye ngaha anyu mu gikorwa cyatuzanye murakoze cyane mandanye mudukurikirana.